Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana B-Info News ndetse na Burundi etanu nizere yuko meze neza mu mpande zine zigize isi turaje ku makuru y'umutekano politike na diplomasi mu karere kacu ndetse no muri Afrika yose muri rusange nkuko bisanzwe murabona yuko ntari umwe fise umutumire Diodoni kuva muri Burundi etanu niwe tugiye kuganira mu kino kiganiro aho tuza kuganira cyane ku bijanye n'intambara zikomeye zikomeza kubera mu buseho bw'igihugu cha Congo. Turaza kwibanda cyane ku bitero vyabaye ndetse tunibande ku mubano w'ibihugu vya Burayi hamwe n'ibihugu biri mu karere kayase. Bwana Diodoni ntango ndakuramutsa cyane. Reka nanje ndakuramutse Kodi cinongera ndamutse nabo kuri Burundi etanu abakunzi bacu ndetse no kuri B-Info News kugira ngo tubane mu kino kiganiro. Nuko Diodoni nkuko natangwa ndabivuga ariko kamanze sabe subscribe ku bantu bariko baradukurikirana ni vy'ingenzi buriya yubifyonze ikindi naco jeme niyo nziza cyane biratuma y'ikiganiro bagikunza ari beshi donc birashika kure rero imbere yuko aheza subscribe yoshatera kubitako na jeme. Nuko urakoze cyane bwana Diodoni, ndizera yuko abakunzi b'inyamakuru vyacu bamaze kubikora atakibazo na kimwe. Diodoni tuyage kubijanye n'imibano y'ibihugu vya Burayi ndetse n'ibihugu vyo muri EAC. Duhere ku gihugu cy'u Rwanda kiriko kiravuga yuko ibihugu vy'i Burayi harimo na Leta zunze ubumwe za Amerika boba bariko barakorana vya hafi cyane n'igihugu ca Congo ngo ndetse n'ibitero bikomakomeye biriko biragabwa kunyisha amazigo cy'u Rwanda ngaka ku butaka bwa Congo, ndavuga mu buseruko biriko birashirwa mu koko kunini n'ibihugu vy'i Burayi ndetse n'ibihugu biri muri Amerika harimo na President Donald Trump. Diodoni ibi bintu ubibona gute? Mbega ko twari tuzi ko ibihugu vy'i Burayi bifatanya cyane na President Paul Kagame, ni iki kintu cyo kiratuma abanyarwanda bariko baragiriza ibihugu vya Burayi ndetse na Amerika yuko yoba yateye umugongo inyesha mbazigo cyabo? Ako jeno tangura gumera nk'utwenga kubera ko akabi karatwenga nka keza kuko mu misi heze urukundo rwari hagati y'ibihugu by'i Burayi yari sheri na shushi yari wawundi ati ntunkubitira umwana ariko ugiye kuraba ikiriko kiraba uno musi biratandukanye. ni hahandi bakubara ati nta uhora uko yabaye canke ibintu nta wamatonye u Rwanda rwatoneshejwe n'ibihugu by'i Burayi. Buryo ugiye kuraba igihugu cha Leta zunze ubumwe za Amerika imbere yuko gisaba mbe waruzi yuko igihugu cha Leta zunze ubumwe za Amerika bariko arico casavye yuko Kabila urya yahahora aveho ku butegetsi hazeho kiseke hazeho basi umuopoza ni kuvuga rero Kisekedi yaje ku butegetsi bivanye nuko abanyamerika bariko barashaka yuko hazundi mopoza ko Kabila yarahejeje gusinyanira diri n'abashinwa. Urabona yuko ubutare bwishi bwa kino gihe bwo muri Congo butwara abashinwa kabisa nibo babwishe. Rero abanyamerika bamaze kubona ivyo bintu baravuze bati anya tutateguye uwo mugabo ave ku butegetsi bizotuma ahubwo natwe dusanga turi menase. No muzi igihugu cy'Ubushinwa kiramenasa igihugu ca Leta zunze ubumwe za Amerika. Chine kikamenasa gute? Nuko Chine yaronse ubutare bwishi ikuye haba muri Congo bagira ama stock no musama entreprise yo muri Amerika aza gusumira mu Bushinwa. Rero Bushinwa nabo bushiramo ama condition bushizeho ama condition bakomanze nk'amatoni nk'ijana donc ubushinwa kavuga utubaha amatoni nk'amajana 3. Urumva rero umuntu akagaye rero iryo shavu rero yaraduze kugeraho bavuga bati irifo yuko dukuraho ku butegetsi uyu muntu uri karatuma ubushinwa ubutare bwishi. Ni bimwe nababarira yuko Kagame basanze yatanze ubutare bukomeye cyane ubutare buvamo nabijya butari buvamo uranium, donc uranium mu butuma bukorwamo ibigwanisho biba voilà ibisasu bikomakomeye. Rero ibihugu rero by'i Burayi
bikimara kubona Amerika igomba guhindura umutegetsi muri Congo baciye barondera uwitwa bari bashigikiye uwitwa Martin Fayulu sinzi kumuzi no gutsinda amatora burya niwe ngo bavuga ngo yari yatsinze amatora niko babivuga ariko kubera ko robingi za Leta zunze za Amerika zica zituma fati beto abo mu president bya bihugu by'Iburaya byari bimushigikiye inziga kiraduka na tension uwo donc abapozo muri Congo nabo inziga iraduka uzi ko harimo na Ecclesia Katolika muri Congo iyi nayo ne yagiye muri ivyo bintu donc bagirira inzigo Tshisekedi baca bahigingere bamusabota hamwe atakintu na kimwe gishoboka gukorwa urumva uwo wundi Marite waruvuze Fayulu yaraje kugira ngo azoze arasponsoriza canke aho ubutare abanyaburaya abanya-Europe abo muri Europe ariko Fati nawe yarashigikiwe na Leta zunze ubumwe za Amerika biragaragara kuko yari yaje kwidiri y'abanyamerika rero bimaze kugenda uko na Ecclesia Katolika murabona yuko umengo yaravyinjiyemo cyane uri kurara barongozi babasenyeri baravyinjiyemo cyane barashuha kandi Fayulu niwe yatsinze amatora kandi bakaboneka bagomba gushigikira u Rwanda babari ati denonce u Rwanda kariko ruriko rwa Gresa Congo bakirabira hirya ngo ni AI intelligence artificial ariko bijya bintu byari kwiye kutwigisha aya masengero rimwe na rimwe barakwiye guhindura hari igihe basanga bafashe uruhande rutariko nk'ubunye nabone barimo barababara bariko baramaramara kubona m23 kirakuze rero reka ndakubwire rero ingene uno munsi abanyarwanda byabacanze babona yuko bikabacanga ngabo zabo ziri kubitwa ovyo donc n'ubumwe bwa Burayi bamwe bahora barisoma mbiki babateye umugongo rero Tshisekedi ico gihe abimaze kubibona yaragombye kwiyegereza mbere wanashama abanyaburaya kugira bikorane icaje konona ibintu b'abanyaburaya kubw'inzigo kubwa arrogance n'ubwo bamengo bagomba kwigira baciye babemera gusinya diri n'abanyarwanda basinya diri na Kagame y'ubutare kandi u Rwanda atabutare rufise baca basinya diri y'amabuye y'agaciro abo ni bande amamiliyari n'amamiliyari abanyaburayi ntibigenze uko Tshisekedi aragenda kubanzambira niko kumutera umugongo Leta zunze ubumwe za Amerika zikibona iyo erere yari bari basanzwe bafite ico babizi haga nico gituma kijya muri Congo umunyarwanda atavuyeyo aribonerako hirya ni donc hajya kanyaganya kantu babagiriye hajya guhitana yuri ngoma nakantu dogo ni message ndio mu misi bazoterura komanda wao original ahubwo bavuga ko bari kumwe n'abakuru ataremezwa neza rero urumva rero ibihugu by'Iburayi bimaze gukora iryo kosa ryo gusinyana diri n'u Rwanda kandi amabuye y'agaciro ara ya Congo Amerika icayegereza Tshisekedi baca batangura kuja mu masezerano ariyo yasojwe itarike 4 12 basinya bagira ko basinya n'amasezerano hari Washington bari batumye ko na General Neva hamwe na Trump yavuga ati President of Burundi, thank you very much. Kasinzi ko ndagapronounce neza. Nuko nyene. Ariko kimwe gusa nagomera kubwire ko ahantu habaye evenement ikomeye cyane. Je hari kumbuga ku rubuga rwanyu nabwiye abantu kwandika amateka. Kiya gihe ndavyibuka, kiya gihe nacenje mu gasho. Ari mu gasho mu Cibitoke mu Rugombo. Yani gihe bateye bombe, niyo nari baca baramfunga. Urumva rero ico gihe abanyaburayi rero babonye Leta z'ubumwe zije baguye mu gahundwe amahera ariko ararikugwa n'amabanki muri Amerika ni meshi cyane ariko araza mu entreprise nukuvuga entreprise yose ishaka kuza gukorera muri Congo iri muri Amerika iri mu butare bagenda gutora amahera muri banki ari banki za commercial rero no musi rero ibintu byahindutse abanyaburaya babonye ikintu cabaye igihe Tshisekedi yaheruka muri Amerika Trump yaramuhagurukije aramupresenta isi yose avuga ati uyu mugabo ni intwari yayereka ati uwo mugabo ni intwari ukorako president of Congo uzontelefone hakagira ukora uzontelefone ya pedi sanze kajya nakantu katumye na ba Macron bavuga bati
bya bintu twariko turategura biri seriye bya bintu wa muntu wa mugabo ari seriye haratumara none uzi nuko na makuru yagombye no gutembagaza Tshisekedi baciye muri Congo Brazzaville bari bashatse ngo ingabo z'u Rwanda zize kumukikura hariya zinjirire muri Congo Brazzaville ni kuvuga ugeze uno munsi aho bigeze ni ibintu umengo by'ibitangaza Imana ikora ibintu bikomeye rero uno munsi abanyaburayi barimo barisemba Tshisekedi abanyaburayi barabonye yuko udutego twose bateguye twakenyuwe ubu rero kuba Tshisekedi yagiye mu Bufaransa bo abanyarwanda batanguye kurira ngo Burayi ngo butanguye kuja kuri Tshisekedi ahubwo ntako bari bubigire abanyaburayi bavuze ati ntandi mahitamo kandi Kagame akabatombe ukumva Kagame arabaye tombe umenye ko n'ubumwe bw'Uburayi biraja kujana umuhungu wabo akagenda nabone baragenda uko bakoze amakosa akomeye cyane ariko tukinga bwana Diodone ko bitero biko birabakonyeshamba ndetse bigahitana namwe mu ndongo zizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda biravugwa yuko ibihugu vy'amakungu nk'ubumwe nk'abo mu bihugu vy'Uburayi harimo za France harimo za Israel harimo zo muri Amerika harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose muri rusangi biravugwa yuko aribo bariko barayobora ibitero bikoraga bwaho inyeshamba z'u Rwanda canke bano basore ba Kagame ari bihugu rutura biriko biratuma ariko bararaswa baganakuramo elema imwe mu zikomeye cyane wowe ni kubibona mu mbono yawe oya kuri ro Burundi etano ayo makuru na yababariye hariko hakora ico bita kakantu bakorera bahama donc Israel yakorera Hamas nakonzi bariko bakoresha ka operation yitwa pinpoint iyo operation no kwerimina umushefu w'abantu donc bajya bari hejuru baraberimina rero no musi rero ubumwe bw'Iburayi bwaratsinzwe nta bumwe bw'Iburayi buriko bufasha Tshisekedi uno musi Tshisekedi arika afashwa na Blackwater Amerika ubumwe bw'Iburayi ubu buri nyuma ya Tshisekedi buvuga ati duha umubonano bariko barasaba imbabazi bagaragaza kwiyegereza ate Tshisekedi waho nyingana yakiriwe neza mu Bufaransa gene message ikomeye cyane ahubwo tuwega ko mwakiriye rumva bamwakiriye nyene nk'umwami hajya bariko bagomba kumyegereza ndetse nimwe francophonie yahoramo umwe mushiki wabo bayihe donc mukwege yitwa ari umukongomani yitwa mukwege niwe bari mu bagomba ko aja mu mwanya wa francophonie rero uno musa ama systeme Ubufaransa bwari bwahaye Kagame none ntuzi ko Kagame yakoresha ibigwanisho ahawe na Macron bakuye muri OTAN rero uno musi bijya byose byaragiye down ya systeme ya Blackwater uno musi bariko bakoresha pinpoint iyo onye igiye kumara abashefu ba m23 ariko Diodone uri kura tujija turashaka turabire hamwe iyi pinpoint iri kirakoreshwa na leta ya Kinshasa cyangwa irafise abandi bantu ku ruhande bafise makabako nk'ibihugu bikomakomeye tishishane ubona yuko ari bazana zino drone zikomakomeye reka ndakubwire Tshisekedi yasinyaniye na Blackwater na Eric Prince nawe ni umwe mu bahanuzi bakomeye mu by'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afise igisirikare cigenga anafise genge aho ibintu byayangaye mu isi Amerika nibituma uno musi rero baje bafise technology ku rwego rwo hejuru kandi maze rero ko basinyaniye deal bo bari ku kazi rero no musi u Rwanda rumwe rukubitwa muri bwa buryo bwo kuvuga ati ubu rero baratanguye akazi rero kugira ngo rero bacinguvu kiya kiro zijya nyeshamba za Kagame genda barakuramwo elema zikomakomeye ama akomeye ziri aratete rero no musi kuba wiri ngoma yagiye se ni sinyare yuko batanguye pinpoint ubabwira ati burya rero ihuwa kuvuga rero ingene babikoresha sekundi ubwa mbere bakontorora bakamenya muvuma yabajya bashefu mbe urazi yuko ntaguciriyeme ko hari amakuru avuga yuko ijya drone yari imaze amasaha 32 mu kirere ijya arashe wiri ngoma erega ingene babikoresha
we drone ashobora kumara ikamara n'indwi yose iri hejuru yawe nawe kamenya ahantu uri exact voilà no musi bakoresha ubwa mbere na mbere ikintu ca mbere bakoresha ni muvuma zawe we ahuja hose donc bakoresha bamwe mu bantu biwa hajya muri m23 harimo abaja barimo batanga amakuru bamaneko m23 barayigambaniye uno musi muri hajya harimo CIA harimo abakorera CIA donc urumva bakoresheje bajya nyene baca babaha ingene bakakumenya wewe ahuja ahuva none ntuzi kigihe ujya musi mwijoro babarasa wiri donc Sultane Makenga je nabonye kuri FB abantu banditse ngo Sultane Makenga avuye muri Goma isahi nini yagiye muri Rubaya arinjiye nene umva ko bari bamaze kumenya rero ikintu rero baca bongera bagakoresha telefone tracking awe telefone yawe bari trackinga ubwo ni rwo rupfu ku buryo drone yawe izayo onde ya telefone onde ya igituma ari pinpoint ni kuvuga wewe telefone wana nkoma telefone onde yayo drone iri hejuru yanje bica biconnecta ukuvuga urusasu ruza rutumbereye kuri phone urumva nayo ni mobile urumva rero nukinyeshamba ziko zirapfa rero we bari hagiye kibazo bambajije ubumwe bw'iburayi burimo bukuma amashi kuko bwasanze bwari hende ntibwari gusinyanira idiri n'u Rwanda kandi butarabwa yego ahubwo rero no munsi nibicare bakubitwe umunyamerika hajya arabafise mu kuko no munsi baraheza kubakorera akarere wazarendo hibu FDN bamaze kwashika kuko barakorana baba barati tukarasa uce mwinjira muri infanteri ngwano yo hasi nuko Diodoni mwavyumvise ivyatubwiye atubwiye yuko Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu vya Burayi bishobora kuba bifise akaboko muri ryicwa ry'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ahubwo igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika nico kibifisemo akaboko ibihugu by'i Burayi navyo ahubwo bitanguye kwereka Congo ko navyo byahinduye byahebyo doko imirisho byahinduye imirisho uko nakubwiye ubumwe bw'i Burayi Kagame kabatombe ubumwe bw'i Burayi hari ihungabana riza kuba ko niwe yarasanze abasiponsor abaha abafuruniza nuko Diodoni tumira nk'abarangiza ikiganiro twarabonye uruzinduko cyangwa urugendo rwa president Fati Beto mu gihugu cy'Ubufaransa mu gihe twari tuzi yuko igihugu cy'Ubufaransa ari igihugu gikorana vya hafi n'igihugu cy'u Rwanda twaranabonye twanumvise amadrone yakora cyane ku butaka bwa Congo m23 akoresha yava mu Bufaransa mbega nike kintu abantu bo kwitega nike kintu kidasanzwe two kwitega hagati y'umubonano wa Emmanuel Macron na president wa Leta ya Demokarasi ya Congo mu gihe twari tuzi yuko bo badacana waka ahubwo umwe afatanya n'ugwanya Leta ya Kisekedi hajya bavuga ngo muri Bibiliya birananditseyo ngo ibu yabubatse niyo ryahindutse voilà ubu rero Kisekedi niyo bahisemo kuba ifata imfuruka ubu Kisekedi baramwinyoye niko no bivuga kuko Kisekedi yagendeye ibihugu by'isi by'i Burayi ariko ico bakoze bamuteye umugongo baje kumutera umugongo baca bigira ku Rwanda ego rero uno musi zahinduwe imirisho baca babona ati nta yandi mahitamo ariko nakubwira ati umuhungu wabo Kagame kabatombe nabone bazababayetombe no musi igihugu cy'Ubufaransa cahamagaye Kisekedi buriya nibo bahamagaye Kisekedi haravuga ni Kisekedi yabahamagaye abahiga kwiki ko Kisekedi avuga ati jewe diri yacu n'abanyamerika iri kigenda bye nibo bamuhamagaye bakoma amashi hajya no mu biro Macron yarafukamye aravuga ati bwana Kisekedi nurabe ibyo twakoze urazi ko muri politike hari inyungu atari donc nibanza amwasi w'ibihe byose raba ubundi bwo yashyize dashatse ajya amashira hamwe yose y'Ubufaransa urara yirukanye mu gihugu cya Congo hakaza amashira hamwe ya Leta z'Ubumwe za Amerika rero bari ko basaba ikigongo amashira hamwe yabo siritu hari umuhora w'itumanaho yitwa Orange nkuko kwa limitere mu Burundi Ubufaransa bufise yo shira hamwe rero barimo barasaba imbabazi Kisekedi
bamwemerera ivyo batari baramwemereye bamwinzeza ibitangaza kandi nawe atavyagikeneye akavuga ati jewe akaryoshe kari wanje uno musore mu basaba imbabazi kandi ibihugu vy'iburayi mu bihugu vy'iburayi hari ibihugu bigiye gusambuka ubutunzi bwabo mfatiye kuki muri ekonomi aka karere kacu niko gatunze uburayi niko kare gatunze uburayi c'est vrai bijya bintu byose bya empire hima wumva bari ko bashaka kubikora sous forme yo kugomba baze bihungukire ariko Amerika iki baca basanga bagombye gutera umugongo Amerika kugundira Amerika kubera ko Amerika yo yibaza ngo ikorana n'abashefu n'abaja bayo kumbe ifisi perereza nayo bamaze gusanga ubushinwa aribwo bwaduze cyane kubera ubu butare none ubutare burinda butungisha ubushinwa uburayi bwo gutunga wapi kabisa rero ubu Amerika ubushinwa nibwo bunini kaca rero no musi rero barimo basaba ikigongo hagiye uzobona no mu bubirigi bamuhamagaye hamwe uzobona no mu kugutinya ikintu gishobora kubabako rero bari ko barasaba imbabazi kuba yagiyeyo kugira bamwemerere ko n'utwara francophonie agiye kuba umukongomani ko bagirira imbabazi ko bokorana neza donc urumva rero ntabwo ari Kisekedi yihamagaye baramuhamagaye kuko uravye n'ingene bamwakiriranye igishika nuko Jodoni tukegeje kuraba cyo kwihweza uyu mubonano wa perezida wa Congo na perezida w'Ubufaransa ntugiye kwica imigendanire y'igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cy'u Rwanda none hari umuntu agiho n'ugwera u Rwanda ninda gihanigwera u Rwanda abafaransa atacu bari mu munobeko barabaho bafite ico bano haga rero nagomenda kubwire rero Kigali tombe Kagame tombe Wiringoma tombe deja bazi gituma Macron niwe yarasigaye ariko aragwana ko ariko arakingira inyungu z'ubumwe bw'iburayi agafasha u Rwanda ariko kubera ko inzira zose Amerika yamaze kuzibroka cyazizibiye kubera ko Amerika yamaze kuvyivangamwo nta yandi mahitamwo nukuza kuri Congo kuko niba yicaga nese nabikubari Kisekedi niwe ubuyoboji nkoni nuko mukurangiza kino kiganiro cyacu cyabaye kinini kandi tugomba kurambira abadukurikirana nihe message woha badukurikiranye cyane kubakurikiranira hafi umubano w'ibihugu byacu byo mu karere ndetse n'abakurikiranira hafi by'umutekano politike na diplomasi no babwira yuko batotangazwa cyane nibi bintu kubera ko mwa kino gihe hagiye guhinduka ibintu byinshi for example hagiye guhinduka ukuntu ibihugu byahora bikorana les partenaires bagiye guhinduka u Rwanda rugiye gutakaza aba partenaires c'est vrai abahara abapartenaires b'u Rwanda bagiye ivyo bari barase guca mu muryango mukuru nivyo bagiye gukora abazoza inyuma rero nibo bagowe kuko leta zimwe zameze kazoza zari tegeye agatego rero ibihugu byinshi byakaguyemo haga rero uno musi hariko haba ibintu vya changement donc yingene ibihugu biye gukorana donc au niveau mondial cyo kituma nakuya n'ibihugu by'uburayi bimwe birariska kuko hari ibintu mugiye kuba hariho donc novuga nk'ikinyamugigima giye guhungabanya ubutunzi bw'isi rero ibihugu bizosigara ni ibihugu vy'abapatriote ni ibihugu vyagwanye igihugu cyarimo rero igihugu cy'uburu byihagazeko aho kantu Trump yarigeze kukavuga ati l'avenir n'est pas pour les mondialistes pour les globalistes l'avenir c'est pour les patriotes qui protègent les citoyens ndayishimiye yagwaniye abatwega barundi kuko Kisekedi yahagaze akavuga ati nta mutego jewe ntituza kuganira n'abantu barimo bica abantu rero ntibaze batangazwe n'ibintu bagiye kubona ni politike kandi muri politike nta mwasi w'ibihe byose nta n'umukunzi ni nkuko none ntumvise ko no Burundi buca dushorera ubutare muri Leta zunze za Amerika kare nibatora ngo nibivu bagomba bashaka kubitwara ku babiponda aho bari bashaka iki kubitwara ku buntu ariko rero no musi hagiye guhinduka ibintu byinshi rero ntibatangare u Rwanda uburayi aribwo buje kurutera Kisekedi arashobora guca bari ati rero ko mwe mushaka kumfasha genda rero mwasinya ni dirya mahera menshi n'u Rwanda kandi none ko bw'ikomeje genda mu mukureho hajya rero Kagame arariska
kuva yego nuko Dieudonné ntanarisika ahubwo bagomba kumutegurira ingene agomba gukita mbe ubona igihe bava ku butegetsi yoca jahe batamurashe yavuze yuko azopfa gwana jewe none rero donc nico gituma mvuze ati batamurashe uko yavuze ko azopfa gwana batamurashe ego azamutera kudeta canke bamutware hehe nkamaduro nindwa amatwabivuze Dieudonné reka ndagushimire cyane reka nanjye ndagushimire nshimire n'abadukurikiranye nkumbure babandanye bagira subscribe kuri Burundi E5 no kuri BF4 News nuko nanjye nshimira cyane mwebwe mwese twanye mu kino kiganiro kuva ku ntaho kugeza ku munota wa nyuma ndizera yuko ivyo twababwiye mwabitahuye kandi mwavyumvise cyane bishoboka tubasaba mu gihe ufite intererano nturengane muri comment utayishizeyo ufyonda subscribe n'ivy'ingenzi ndetse na like bituma ibiganiro byacu bigira kure kandi hashoboka commentaire naco n'ikibanza ciza cyane ushobora gushiramo ikibazo n'intererano ukeneye ikibazo mu buryo direct twebwe tuba twategura ibintu biganiro murabona nimero kuri screen cyangwa kuri ekran zanyu yaba z'amatelefone cyangwa z'amateleviziyo hose biraboneka nizere yuko mushobora kutwandikira hama tukayaga atakibazo na kimwe bandanye mukora subscribe bandanya mukora like ndetse no kusangiza ibiganiro byacu abandi turongera mu bindi biganiro bye bye